abo ni bamwe bakomereka banyakubahwa mu groupe duhanana amakuru abantu baragese muri ville baratewe mu grenade zibiri zitanya abantu 12 batandatu barungitse muri kira bakomeretse abandi urumva ko ariko baraboroga iripo ngaha muri parking habaye ikibazo grenade zibiri hariho nabo turiko tururiza raba mu gihanda hane unyene babagesera ntibasinziriye urabona yuko vyabaye ingorane komera. Banywanyi ba Hejuru TV turasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho aho tugiye kugaruka n'ubundi ku gisata c'umutekano. Muhejeje kuvyumviriza muri iryo jwi biri kuvugwa ko hari abantu bahejeje kwitaba Imana kubera ibisasu vyaturitse hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ibitigiri vy'abapfuye rero biratandukanye bivanye n'amasoko canke abantu bariko barabitangaza. Ivyo byose rero tugiye kubirabira hamwe. Hari abari kuvuga ko 12 ari bo boba bahejeje gupfa, hari ibimenyesha makuru bitangaje ko 14 boba bakomeretse, ibindi bitangaza ko 3 ari bo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana, ibindi bitangaza ko abantu 4 ari bo bitavye Imana. Byose tugiye kubirabira hamwe ndetse tunihanganisha abo baburiye ababo muri ico gitero c'Inyanka Burundi, abagizi ba nabi batifuriza Uburundi amahoro. Turasubiye rero kubahereza kaze ntimuze gucikwa. Bitangura rero byatanguye ku isaha 1:30. Hari abagiye bandika n'ubundi tubanyurire mu byo bagiye batangaza kugira ngo mwumvirize n'aho bagiye batangaza ivyo bitigiri. Abagize ati tabara ville grenade irabamaze ku mabisi ya Kamenge Kinama de personnes pi bapfuye. Uwo numwe. Hari uyondi yagize ati hari igitero c'amagrenade gejeje kubera muri ville ku mabisi nokuri turahojeje ababuza babo. Grenade vraiment a 2024 nibara mu Burundi. Hari uyundi yagize ati ibibaye muri ville nta bikindi bigamije atari iterabwoba ry'akarwi k'Inyanka Burundi. Grenade zibiri zitanya abantu 12, batandatu bajanywe mu bitaro. Ivyo ni abantu ku giti cabo. Ariko kandi hari ni ibimenyesha makuru navyo reka turabe ivyo bahejeje kwandika kuri ivyo bitigiri. SOS Media Burundi n'ubundi iriko irakurikiranira iyi nkuru hafi, itangaje ko abantu bashika 3 ari bo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana mu gitero ca grenade yatewe ku gituro c'amamodoka hagati mu gisagara ca Bujumbura muri rino joro ryo ku wa gatanu. Abantu 14 bakomeretse. Yindi grenade yatewe muri zone ya Ngagara hafi y'igipolisi gicungera inzego. Uwayiteye we muri ico gice yafatanywe iyindi grenade. Muri make uwo yateye grenade mu gice ca zone Ngagara we yafashwe. Ikinyamakuru ya Gaco gihejeje gutangaza kigira kiti hariho uwuhejeje kuduhereza intayi yiwe agira ati Bujumbura ibisasu vyaturitse mu gisagara hagati. Uwatanze iyo ntayi canke uwayishinze yagize ati nariko ndaja ku kazi nkora ku mugoroba niho twumva ibintu biturika bibiri tugwa igihumura. Ibyo bivugwa n'umujene rero ahejeje kumenyesha ko ariho yaragishika mu gisagara hagati neza na neza avuye muri quartier yo hagati mu gisagara agiye ku kazi asanzwe akora mu ijoro. Yongeyeho agira ati ncururuka bisi ya mbere ngiye gufata ya kabiri inyuma yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura niho haturika grenade zibiri. Twe nabo twari kumwe mu barabara rimwe amaja kuri plaza tugwa igihumura. Bigiturika rero twabonye abantu bashwiragira umwe wese afata inzira yiwe. Wamenya ko mu gisagara ca Bujumbura rero umutekano ubu waciye ugwizwa cane. Abapolisi bashwiragije abantu kuri bata mu bindi bibanza biherereye no ku mabisi aja mu manuko bw'igisagara nk'uko bavyiboneye rero anabivuga. Mu bice bimwe bimwe rero aho abantu bazi cane nko kwibanki nkuru y'igihugu hagwijwe abajejwe umutekano. Gushika ubu rero nta tangazo ry'igipolisi canke urundi rwego rwa leta rwari rwamenyesha ivyabaye mu gisagara canke ivyononekaye. Ivyo rero turabandanya
kubibakurikiranira kugira ngo mubimenye. Ikinyamakuru Bonesha FM naco canditse kibisigura muri ubu buryo, cagize giti igisasu caturitse hagati mu gisagara isaha imwe y'ijoro irenga iminota mike niho humvikana igisasu giturika hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Hakurikiye amasasu rero yamaze umwanya muto. Inkuru ziva mu bituro bitandukanye zemeza ko iyo grenade yoba yatewe ku gituro c'imodoka zija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, hakaba ari abo bakomeretse nabi ico gisasu coba cahitanye. Niko ico kinyamakuru Bonesha canditse kibandanya kigira kiti abajejwe umutekano bakaba baciye bafasha kugira abantu n'imiduga ikurwe ku bituro vy'imiduga yunguruza abantu ibatwara mu buraruko no mu bumanuko bw'igisagara. Nubwo rero aho haboneka abantu batonze barindiriye kwiyunguruza, ariko inyuma y'umwanya utari munini cane abantu bakaba bamaze kuhaba co kimwe n'imiduga. Gutyo rero vyoba vyifashe, murumviriza rero ko nta rwego rwa leta rwari rwagiza ico rutangaza. Hari benshi rero n'ubundi bariko baravuga kuri iyi inkuru, tuza no kubandanya kubakoreraho izindi zigiye zitandukanye. Mu biriko bivugwa rero ku mbuga ngurukanabumenyi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye hirya no hino kuri Twitter z'abantu batandukanye, n'ubundi bakurikiranwa n'abantu benshi b'Abarundi, n'ubundi bagaruka kuri ico gitero kije gukurikira ibindi bibiri vyabaye mu minsi iheze. Mu kiringo kitarenga ukwezi hoba habaye ibitero bishika kuri 4 vy'amagrenade. Bibiri vya mbere rero bikaba vyaravuzwe ko ari Red Tabara yabigavye ku vyuma vya Regideso canke ku tuzu turimo ibikoresho vya Regideso, ariko n'ubundi leta ntaco yigeze ibitangaza ko minsi heze. Rero n'ubundi hari hatewe izindi grenade ziturikana abantu, n'ubundi hari n'izindi zafashwe zitari zaturika. N'ubu rero murumviriza ibara ko riguye, abantu rero bakibaza ibiriko biraba, ndetse nabo babiteguye kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Burundi. Ni inkuru rero ibabaje cane, n'ubundi iriko iragaruka ko cane hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Hari amasanamu rero ariko arahanahanwa tuyashize ngaha kuri YouTube ntiyovyemera, yohita ikuraho video bivanye nuko ayo masanamu ateye ubwoba, ndetse mutwihanganire kuri ico gikorwa, ariko n'ubundi tuyashizeho barashobora gukuraho video bityo ntimumenye amakuru. Iyo rero turi kwifashisha amasanamu atagize ico atwaye, nkuko rero n'ubundi tuza kubandanya kubatoreza ku vy'iyi nkuru, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'izindi tuza kubagezaho. Murumviriza rero ivy'ivyo bitigiri vyoba biriko biratangazwa n'impande nyinshi zigiye zitandukanye. Aho rero niho Hejuru TV hezira kugira ngo ibakorere amatohoza kuri ivyo bitero. Tubibutse ko rero muri bitero vya grenade n'ubundi vyagabwe mu minsi iheze, tubibutse igiherutse kuba Bujumbura. Rero abantu babiri nibo bakomerekeye mu gitero ca grenade yaturitse kuri uyu w'Imana uheze, ni ku mugoroba mu Bunywero muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Hari ikindi gisasu rero cariye mu bundi Bunywero naco nticaturitse. Ubwo Bunywero rero bubiri bwose bukaba buri kw'ibarabara rya gatandatu muri zone Kamenge, ni muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Kubwo babibonye ico gihe, ibisasu rero bisa n'ivyaterewe umwanya umwe, hari hafi isaha 2 z'ijoro ku w'Imana. Kw'amasoko yacu radiyo rero yaturitse, ikaba yarakomerekeje abantu babiri baciye babangarukanwa ku bitaro. Indi grenade rero ntiyaturitse kuko abantu baciye bahunga ubwo nyene. Ubwo Bunywero bwatandukanijwe n'imetero 5 gusa nkuko bivugwa n'abashingantahe. Abasirikare rero ico gihe bararungitswe muri iyo zone inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu. Igipolisi n'intwaro bakaba batarigeze bagira ico bavuga, ariko kandi nta n'umuntu n'umwe yari yavuga ko ahagaritswe gushika ubu. N'amakuru rero ico gihe yemeza ko hakomeretse abantu bashika ku ndwi, ndetse
Ibitigiri vyinshi bikaba vyarabandanije kwibazwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. N'ibi rero niko vyifashe, turaza rero kubandanya kubatohoreza iyi nkuru n'ubundi kuriko iravugwa. Duhereje rero kuri ibi n'ubundi bitangajwe n'ikinyamakuru Le Mandat cagiye kigaruka kenshi kuri izo nkuru z'iturizwa ry'ibisasu, naco gihejeje kwandika kigira kiti hari abanyagihugu baba bahejeje guhitanwa na grenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamwe rero mu banyagisagara bavuga ko hari abantu boba bapfuye, abandi bagakomereka biturutse ku bisasu ntezwantoke vyaturikiye mu bibanza bitandukanye gisagara ca Bujumbura muri ijoro ryo ku munsi wa gatanu, na cane cane iruhande yaho zari isoko nkuru ya Bujumbura hasanzwe hari ibituro vy'amabisi. Ico kinyamakuru Le Mandat rero niko kivyanditse, n'ubundi nico cari gitangaje ku ncuro ya mbere iturizwa ry'utuzu turimwo ivyuma bitanga umuyagankuba vya Regideso. Mu nyuma rero ubwo hari kw'itariki ya 25 ukwezi kwa kane 2023 hamwe no kw'itariki ya 14 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024, bagiye rero batangaza ko hari amagrenade canke ibisasu vyoba vyaturikije utuzu turimwo ivyuma bitanga umuyagankuba vya Regideso. Burundi rero ni gutyo vyoba vyifashe. Reka tubarengerezeho n'ubundi yindi nkuru, murabimenyereye ko tubagezaho n'izivugwa irya nino mu bice bigiye bitandukanye vy'isi. Tubagezeho iyi nkuru n'ubundi iriko iravugwa cane, imenyesha amakuru bikomeye kw'isi yose. Ni mu gihugu kimwe co muri Afrika, ni Nigeria. Hari igikomangoma c'Ubwongereza, c'ubwami bw'Ubwongereza, coba cabwiye abanyeshure muri Nigeria ngo badahangayikire ivyo bagize ku munsi mubi. Ni hariho mu bwami bw'Ubwongereza yabwiye abanyeshure muri Nigeria aho ari uruziniko rw'imisi 3 n'umutambukanyi wa Meghan ko badagakwiye kugira umutima uhagaze iyo bagize umunsi mubi. Aribwo rero akaba azwi kw'izina ry'icami rya Duke wa Sussex yabwiye abanyeshure mu nama ku kibazo c'ubuzima bwo mu mutwe canke ku magara yo mu mutwe ya Abuja muri Nigeria ko atasoni bakwiye kugira riba uyu musi kuri wowe utabaye mwiza igihe uvuye kw'ishuri wumva wacanganyikiwe mu mutwe. Urwo ruziniko rwabo rero rukaba ruje nyuma yaho hagiriye uruziniko rugufi rondera aho yabwiye BBC ko vyamushimishije kuba agarutse mu Bwongereza. N'uruziniko rero ruri muri gahunda y'imikino izwi nka Invictus Games yashiriweho abasirikare bakomerekeye ku rugamba, ikaba yarashinzwe n'igikomangoma Harry. Uyu mwaka rero hakaba hagiye kwizihizwa imyaka 10 ishize iyo mikino itangijwe. Hari n'umugore we rero bageze Abuja kuri uyu wa gatanu maze batangura uruziniko rwabo, bakaba barasuye ishuri rizwi ku izina rya Lightway Academy, ikigo rero c'amashure kirimwo amashuri abanza n'ayisumbuye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja. Bakaba rero barakiriwe n'abavyinnyi gakondo kandi banahura nabo mu banyeshuri bo mw'ishure ribanza. Bamwe rero mu banyeshure mwaka wa gatanu kuri iryo shuri bakaba barabwiye BBC ko bashimishijwe n'uruzinduko kandi ko bizeye ko ruzatuma ishure ryabo rirushaho kumenyekana. Naha duhereje aya makuru yacu, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuzobandanya kubagezaho kuri Imboneshakure Hejuru TV, cane cane ku birabana n'igisata c'umutekano. Mane bahezagire.